nuko rero reka twongere tubaha ikaze hano kuri stade Ingoma mu rukino rugiye guhuza umugwi wa Flambeau du Centre aho bakira umugwi w'igisirikare wa Muzinga. Ani kuri stade Ingoma twongere tubaha ikaze kumbonesha kuri Sanistas TV. Eric Joshua turi kumwe kuri micro, kuri kamera hariya tuba turi kumwe na Ferna. Reka rero twongere tubipurize kubandanya mugira ibihe byiza cyane. Hano rero ubona ko ibintu bitanguye bikomeye cyane, aho Muzinga itanguye yatsa umuriro utomenya ko ariyo imaze iminsi myinshi mu kibanza cya nyuma. Hano ibyakomeye imbere ya Flambeau du Centre kabisa, bahagaze neza cyane mu mpuzu zabo azitukura, uturongo ku maboko no ku mamayo dusa n'icyatsi gitoto ndetse ni nimero 0. Hano reka turabe byari bikomeye ariko nta cyabaye hano. Benjamin hano yiryamika ati byuka. Reka turabe hano birakomeye cyane hano, ibintu bitoroshe na bukebuke. Reka turabe hano barabandanya neza cyane. Muzinga bahagarara neza, ubona mugwi w'igisirikare. Reka turabe Muzinga hano. Reka turabe hano bahagarara neza Flambeau, ariko Muzinga hano barigira. Reka turabe hano nimero 22 bamwita Mosi acomeka kwande, arazana hano kuri nimero 15 bamwita Gilles hano akwakwanya. Reka turabe arazana kwande, arazana kwa Mosi hano Mosi yayo wagaye Mosi. Reka turabe hano asubiza kwande. Reka turabe hano Mosi arasaze Muzinga hano mana we kinero mwitonde Flambeau du Centre yewe gaye hano byari bikomeye. Reka turabe hano ntibirarangira, Muzinga bahagarara neza. Muzinga uyu ni wa mugwi mana yanje we. Reka turabe hano Flambeau du Centre Juma Mohamed acomeka imbere, ariko Muzinga hano Confite hagarara neza asubiza kwande hano kwa Rashid azana kwande, azana hano kwa Celestin wa umwaka Isa Hakizimana kwa Benjamin kwa Juma Mohamed. Reka turabe hano Beni Irakoze asubiza kwa Kiwara Enoke. Reka turabe hano basubiza kwa Isa. Mache hani komeye cyane, machi komeye cyane hano wampenga ni mache hovye, ariko mache birakomeye. Amisi hano acomeka arondera Mavugo hano ariko aramukosa. Reka turabe hano mucomeka Centre, umupira uje hanze, rero gusubiza mu kibuga n'amaboko na Flambeau du Centre. Reka turabe hano Kiwara asubiza inyuma kwa Beni Irakoze. Beni arondera Isa Kizimana ku ruhande rw'inyuma. Flambeau du Centre hano basubiza kwa Beni Irakoze. Beni azana kwa Kiwara Enoke hano agarukana kwa Beni kwa Isa hano acomeka imbere arondera hano mu Hemega Kiza hano bamukorera ikosa, ubona ko ari kufra hano igiye guterwa na Flambeau du Centre. Reka turabe hano nindagiye kwitera ku ruhande rwa Flambeau du Centre no kufra. Tubibutsa ko ari ndwi umunsi ugira 24 w'ihiganwa rya Primus League Burundi. Inkino ziriko zirabandanya, inkino ubona ko ziriko ziba mu ndwi hagati mu misi imirimo, kubera ko bariko baritegura hano kuri stade Ingoma hazabere ibirori by'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Icyo gituma kuri uno munsi wa gatanu ya gatanu ari urukino ruriko ruraba Flambeau du Centre kumwe na Muzinga. No munsi ugira 24 hano nindagiye kwitera no kufra uyihagaze ko ni Cedric, hano ni Titi Mavugo, yihagaze ko yambaye nimero 3 ku mugongo. Biragenda gute? Umuhagarikiza atanga uburenganzira, ayicomeka. Biragenda gute? Hejuru ayicisha hejuru hano nk'abantu mwino mace yahavuye ikomera, ibyo hejuru batari biteze. Biragenda gute? Tubifurize kubandanya mugira ibihe byiza cyane abadukurikira mwese. Reka turabe hano umunyezamu Jean-Marie aracomeka imbere hagati mu kibuga, arondera abagenzi bari ku mupira uje hanze. Hano wo gusubizwa mu kibuga n'amaboko na Muzinga
Muzinga umugwi w'igisirikare cy'u Burundi hano bibereye mu kibanza cya nyuma. Reka turabe hano ararondera mugezi we hano bamwita Kasim ati nikosa hano umupira wasohotse hanze no gusubiza mu kibuga n'amaboko na Muzinga uno Kizigeza awa Muzinga arakwakwanya comeka neza. Reka turabe ariko ati umupira no gutereka imbere yizamu rya MFRS. Reka turabe Isa Kizimana arakubita ku ruhande hari arondera Beni Irakoze. Beni kwa Enoch arazana kwa Juma Mohamed. Enoch arondera Mavugo hano. Mavugo aracomeka imbere arondera berekeza hano birakomeye. Mwicunga Muzinga hano. Ararara ntibirarangira. Reka turabasa. Yewe hano. Hano byari bikomeye. Hano Muzinga byari bikomeranye. Reka turabe hano barakwakwanya Muzinga bacomeka imbere bararondera ariko Beni Irakoze ahagarara neza cyane arondera Amisi Flambo di Centre n'abazi. Reka turabe hano Muzinga barakora akantu neza cyane. Reka turabe Muzinga aramucomekera nde. Reka turabe Mosi umupira uramurengana usohoka hanze. Umupira usohoka hanze. Runo rukino ruragenda gute? Ubuse kubundi ku mpande zose hano biragenda gute? Reka turabe hano Mavugo arakata. Mavugo acomekera rere ariko aramubura. Reka turabe hano Muzinga barigira. Reka turabe aninde hano acomekera no muhungu Kasimu hano. Kasimu aracomeka hariya ari wenyere mwicunga Flambo di Centre. Yewe ariko Isa Kizimana ahagarara neza akiza urugo. Reka turabe hano baraba neza cyane. Reka turabe hano Mavugo kwande. Mavugo arabayagambye ati nta cyabaye. Reka turabe hano Kasimu akina impande zose. Reka turabe hano Roger Bigirimana arekera rere hano Leonard asubiza kwa Isa aramanukana kwande kumunyezamu MFRS arazana kwa Beni Irakoze. Beni Reka turabe hano biragenda gute? MFRS hano asubiza kwa Isa Kizimana. Isa arazana kwande. Reka turabe hano aracomeka hariya. Reka turabe Kasimu no muhungu ariko Asumani Amisi arahagarara neza. Asumani hano arazana kwa Enoch arakata neza cyane. Enoch hano arinjira. Reka turabe ariko Muzinga bahagarara neza cyane. Una muhungu nimero 2 Elvis ahagarara neza. Reka turabe hano 24 bamwita Mose Ndikumana akata neza cyane aracomekera ariko hano umupira uca hanze barakwakwanya. Beni Irakoze. Beni Irakoze. Beni kwande kwa Enoch ararondera Mavugo hano barakwana hano barahenurana. Tinikosa rikorewe Mavugo Cedric titi. Hano abantu baguma bagwira buke wamenga ni mace bahevye ariko bahavuye bagwira arayicomeka. Beni Irakoze ari imbere. Reka turabe hano arondera Mavugo ntibirarangira arakubita centre. Ino centre ntibari bayiteguriye ngwaho rurahiye imbere hizabu ya Muzinga ariko. Reka turabe Benjamin Rukundo arasubiza kwa Roger Bigirimana. Roger acomeka centre ari imbere birakomeye ariko. Reka turabe ntibirarangira hano Asumani asubiza inyuma kwa Beni Irakoze. Beni agarukana kwa Enoch. Tumebarikiwa Enoch Kiwara hano akina nande na Amisa Asumani ati nta cyabaye ati byo mwigirisha. Reka turabe hano. Reka turabe Muzinga Mosi hano aramucamwa. Reka turabe baramustopa hano. Birakomeye hano Muzinga arabahenda. Yewega hano byari bikomeye meza mu rya Flambo di Centre byari bikomeye hano. Reka turabe hano MFRS arakwakwanya arondera Juma Mohamed. Juma ati kosa
kosa rikorewe Juma Mohamed. Juma Mohamed katurabe hano Juma kwakwanya hano arondera Beni irakoze Beni hano aracomeka imbere acomekera Emegakiza katurabe hano biragenda gute katurabe hano Gakiza kwa Juma Mohamed Juma araguhenda ngo agira tere centre ariko ayiruka nk'umuhigi arakata agasantre k'uburofa ariko umupira uje hanze ati corner kick hano igiye gutegwa ku ruhande rwa Flambeau barayikata neza katurabe Enoch araguhenda ararondera Juma Mohamed arinjira ati offside. Juma Mohamed ati wigumiyeyo aturindira bakuzanire ati none ni offside ni waraririye. Katurabe hano eno bikomeye cyane kuri stade Ngoma. Hano Omar Ntakagero yahagurutse avuga ati abahungu babarirwa ni wo bibonera. Katurabe hano baracomeka imbere Beni irakoze tereka ku mutwe hano Muzinga neza cyane katurabe mupira hano urarengana Emefares ati ndawusamaye kino yo bakona kick kosubiza ku ruhande kwa Isa Kizimana. Isa hano azana kwa Beni irakoze Beni kwa Enoch asubiza kwa Isa Kizimana. Isa acomeka neza imbere arondera abantu basatirizi ba Flambeau du Centre karababura turabe Muzinga hano turabe hano Isa Kizimana asubiza inyuma kwa Beni irakoze Beni kwa Enoch hano kwa Miss akina na Miss Asuman arazunguruka Asuman Amisi kwa Lele hano azana kwa Beni irakoze Beni acomeka imbere abarondera basatiriza ati mwicunge ndazanye ati hagarara neza hano ona muhunga atera yahamutse urupira ruta muri corner kick irakomeye hano ya hano birakomeye katurabe hano biragenda gute arayicomeka neza cyane hano yewe hano byari bikomeye ariko umupira uragenda urarengana kimbere y'izamu urarengana hano tereka imbere y'izamu Jean Marie baracomeka imbere hano katurabe umupira uje hanze no gusizwa mu kibuga n'amaboko na Flambeau du Centre. Mache katurabe hano bararondera Benjamin Rukundo arasubiza Roger Bigirimana Roger n'igipara hariya Roger anasubiza kwa Isa Kizimana anasubiza inyuma ku munyezamu Emefares asubiza kwa Beni irakoze Beni arabaraba neza aracomekera ndi hariya arondera Juma Mohamed ariko Muzinga bahagarara neza reka turabe ntibirarangira Juma Mohamed umupira uramusiga hariya bamuha ipasi ariko iramujana hano umupira usubiza mu kibuga n'amaboko na Muzinga barakwakwanya 29 Saido baramuhenura ati ni ikosa hano katurabe hano ibintu birahava birangira gute katurabe hano Muzinga ku ruhande hagati Muzinga nimero 15 bamwita Jire ararondera nde n'umuhungu Saido ariko barawubaka hano Emegakiza katurabe iryo ni kosa hano barakwakwanya hano Muzinga barabahenda yewe n'umuhungu yarateye neza mumfuruka ariko Emefares arirehura umupira nawuzana akiziza mu rya Flambeau du Centre. Muzinga hano ntiwamenya ko ari babandi twumva bari muri cya kibanza tuzi yewe reka turabe hano
vyakomeye. Asmani Hamis arondera Juma Mohamed. Juma kwa Enoch asubiza kwa Isa Kisimani. Isa arakina na Leonard kwa Gakis acomekera amavugo hano, yewe hano y'umunyezamu atabanguka vyari gukomera. Eka turabe Muzinga batereka ku mitwe arabacamwe muragowe. Eka turabe ariko Isa Kisimani ati reka dufashanye. Fares aritonda arazanira hano Beni Irakoze. Beni Irakoze arazana kwande kwa Enoke Kiwara. Enoke asubiza kwa Fares ku ruhande rw'inyuma. Flambeau du Centre umugwi wa mbere uriko kina n'umugwi wa nyuma hano. Eka turabe kwanya hano Asmani kwa Beni kwa Fares ku ruhande rwo hirya kwa Isa Kisimani. Isa hano. Eka turabacomeka kwa Roger Bigirimana. Umupira utsitara kuja inyuma wo gusubizwa mu kibuga n'amaboko na Muzinga. Barakwakwanya Muzinga na muhungu Diodone Kwizera. Reka turabe hano umunyezamu Jean Marie ndiyo kubwayo arakina na mugenzi we hano. Reka turabe Mosi arakina nande Mosi barahubaka hano. Flambeau du Centre arazana kwa Fares kwa Isa Kisimana. Isa arasubiza kwa Fares hano kwa Beni Irakoze. Beni arabigenza gute? Acomekera Juma Mohamed. Juma hano arabakata. Juma ati mwamuhenuye. Juma Mohamed. Akaturabe hano imbonesha kure ni Sunny Stars TV. Mudusenga kuri chaîne ya YouTube kabisa, mwanditse Sunny Stars TV. Eka turabe hano vyari bikomeye imbere y'izamu rya Muzinga ariko umupira uja hanze wo gusubiza mu kibuga n'amaboko na Muzinga. Barakwakwanya hano rero tuba turi kuri stade Ingoma nkuko twabibabwiye. Urukino ni Flambeau du Centre bakiriye umugwi wa Muzinga Football Club, umugwi w'igisirikare cy'u Burundi usanzwe wibereye mu kibanza cya nyuma kugeza muri kino gihe. Uri kukina n'umugwi wa mbere Flambeau du Centre bari mu kibanza cya mbere n'amanota 42, mu gihe Muzinga bifitiye indwi gusa kuva umunsi ugira 24 babo bifitiye amanota indwi gusa. Mugabo umupira bariko baratwereka hano iyo baze kuwukina bagitangura vyari kugenda neza. Reka turabe hano Muzinga barakwakwanya Muzinga. Eka turabe baraduga neza cyane hano. Isara mu kubita full stop barakwakwanya ati nikosa hano. Munyezamu arabanguka ati pay attention. Eka turabe hano comeka imbere neza cyane barondera Rukundo Benjamin akagusigura puye. Corner kick hano ya Flambeau du Centre. Nindagiye kuyikata Roger yashitseyo barakwakwanya bagira kantu na Benjamin aca comeka centre. Ino centre no umunyezamu hano ariko aratambagurika ariko yewe hano umunyezamu akoze akantu k'ubwenge. Half time igice cya mbere ari nako kirangira hano. Igice cya mbere ari nako kirangira ubusa ku bundi ku mpande zose. Flambeau du Centre ubusa, Muzinga Football Club ubusa. Hano ibintu rero ubona ko bishobora kutwereka indi sura mu gice kigira kabiri. Eric Joshua twari kumwe kuri micro, Ferna kuri kamera hariya. Imbonesha kure ni Sunny Stars TV. Cyo tubasaba ni subscribe. Hano Muzinga bariko barakenyura bavugana ati tubigenze gute, ati hatwandikisha amateka ati bigende gute hano. Eka turabe ya hano vyakomeye biraze kugenda gute. Reka turabe hano abafana ba Musongati abose bahagurutse bavuga ati tera imbere Muzinga ugumirize ngaho, ati tugumirize tweho, ati turiko tubahangana n'iyi migwi ya mbere
bose babambawe hano kamone kenshi yewe nuko rero biba byifashe hano kuri stade Ingoma. Eric Joshua turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako mu kanya rero tugarukana igice kigira kabiri hariya kuri kamera turi kumwe na Ferna nkuko mwavyumvise ni kuri stade Ingoma mu rukino aruko ruhuza Flambeau du Centre ndetse na Muzinga mu kanya turagarutse ciao.